guhimbaza no gushimwa bw'umwami kubwo amahirwe ayo dufise ko dushobora kuba turi hano mu buryo bushasha kugira ngo dusenge. Buri gihe tuba dufise ca cifuzo nyene cyo kugira uguhura n'Imana, kuganira nayo, kugira umwimenyerezo nayo mu buryo bushasha, tugakomezwa mu kwizera. Niba hoba harabayeho igihe aho twoba dukeneye gukomezanya mu kwizera, tugaterana intege, tugahumurizanya, rero ni muri iki gihe ico tubayemo. Igihe nari mpagaze hajya canke igihe nicaye, hari ibyanciye mu vyumviro ivyo umwami wacu yavuze. Mbega umwana w'umuntu azosanga kwizera mw'isi igihe azogaruka, nkuko biri muri Luka 18:8. Kandi muzobona neza yuko hatanditse ngo niba umwana wa Dawidi canke umwana w'Imana, ariko haranditse neza ngo umwana w'umuntu azosanga kwizera. Buri gihe ijambo umwana w'umuntu vyanditswe bifatiye ku mwami wacu, aho rero haba hari ibijanye no gusohoza ku bahanuzi. Igihe ari ibijanye no gucungura, aho rero havugwa umwana w'Imana. Igihe bijanye n'ubwami bw'imyaka 1000 kuganza ku myaka 1000, aho havugwa umwana wa Dawidi. Igihe havugwa gukira ingwara, aho rero aba ukiza ingwara. Misi yose ivyo mu mvugo iyo bigenewe kandi bigahuzwa neza nico bikora. Murabizi yuko hari umugore w'umunyamahanga yaje kuraba umwami, aramubwira ati Yesu umwana wa Dawidi, nkuko biri Matayo 15:22, yamusizaho mbere ntiyanamwishuye. Hanyuma yavuze ikintu kihago kiraba imbwa, ariko wowe arishura ati ariko nitugana two turajya utuvunji dukora tuva ku mameza y'abasebuja. Uwo mugore yari umunyamahanga, ntiyari afise uburenganzira na bumwe bwo kumubwira amubwira nk'umwana wa Dawidi. Kandi twabyumvise ibyo mu butumwa bwa Mwene Data Ewald. Hariho ivyumviro byinshi by'igiciro kandi vy'ibwina ivyo Imana yagize ibihambaye kuri twebwe kubw'ubuntu mu ijambo ryayo, kandi ivyumviro yaduhishuriye bice kuri mwemu wiwe. Turashaka kumenya umwami wacu nk'umwana w'Imana, kandi ubushobozi bwo kuzuka kwiwe ari bwo bugaragaza ugucungura kose mu buzima bwacu. Turashaka kumumenya, tumwizere nk'umwana w'umuntu ku bintu biba mu buryo bw'ubuhanuzi muri kino gihe. Abantu benshi bizera Yesu nk'umwana w'Imana, bakizera ukubabarirwa ku vyaha vyabo, ariko ntibizera ko ari umwana w'umuntu. Kandi rero ubwo kuri ibyo dushobora gusoma inshuro nyinshi mu muhanuzi Ezekiyeli, aho umwami yaravuga ngo mwana w'umuntu vugishwa ku mahanga, kuri no hanga. Ijambo umwana w'umuntu rivugwa ku bijyanye n'ubukozi bw'ubuhanuzi, kandi Imana yabishizeho uko. Igihe hano twasomerwa icagezwe c'umwami, hamwe n'abagendera mu cagezwe c'umwami, umwami Imana ibishatse nzovyandikako kandi kuri ivyo bintu nzobivugaho kandi, kuko abizera benshi
bakugwa ku ijambo ry'isezerano rya kera, kandi ntibazi yuko icagezwe cadushingira akarimbi cyangwa kikatuzibira twebwe twese. nta kintu na kimwe dushobora gushaka ku ruhande, ariko Imana izoducira urubanza bihuje n'ibyagezwe byayo. ntihazoba urundi rufatiro na rumwe rwo gucira k'urubanza kiretse ibyagezwe n'Imana, ibyo yashinze burundu kandi ibihe byose. nta muntu n'umwe azobona Imana icira urubanza ku bintu itoreye aho nyene, ariko urubanza rw'Imana ruzoba rushingiye ku byagezwe. ntihazigera nta rundi rufatiro ruhari ku bijanye n'urubanza. ariko hari ibyaje mu byumviro byanje nabibwiye na bene data ku bijanye n'abisinoka ba mbere kabiri. haravugwa umuntu umugarariji, abisinoka ba kabiri havuga umuntu w'umugarariji azogaragara, kandi iyo bitahuye muri ubwo buryo umuntu mu gifaransa umuntu atagira ibyagezwe, ni kuvuga ni umuntu yikura ku byagezwe hanyuma akigira Imana, agashobora bwiwe kwigenera byose. uko nyene umuntu atagira Imana ko aba yakuwe ku Mana. muri ubwo buryo nyene niko umuntu atagira ibyagezwe aba akuwe mu byagezwe, aba ahomowe atandukanye n'ibyanditswe. aho rero ntimwibaze ngo ni ubutumwa bwo mu isezerano rya kera. umuntu ataratora yuko ubujyajya bukomeye bwa Satani bwajyanye no kuba yima ubwoko bw'Imana urufatira arirwo isezerano rya kera, kandi umuntu ataratahura yuko isezerano rya kera ko arirwo rufatiro canke ishingiro y'isezerano rishasha, nk'enuyo ntafise kimwe ntafise n'ikindi. murabizi yuko mu butumwa bujanye n'ubwo Mwene Data Ewald yakoreje cyane imirongo yo mu isezerano rya kera ngo abivuge neza, hagacaza rero uguhakana ibintu bakavuga ngo oya ngo yasomye gusa mu isezerano rya kera. ariko uyu munsi rero ndababaza, none umwami Yesu yasomahe? mbega Pawulo yasomahe? mbega Petero yasomahe? mbega bose basomahe? ariko mbega Polikarpe, Irene hamwe n'abandi bose, abandi bose bo mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri, mbega basomahe? ivyete by'isezerano rishasha yari amakete arungikiwe amashengero y'uturere, kandi yarungikwa ava mu ishengero aja mu rindi. ariko igihe Pawulo yagenda mu isinagoge ku munsi w'isabato, ugusoma yabikura mu byagezwe agafatira mu byagezwe, akigisha abantu ijambo ry'Imana, akabigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. umuntu adatahura ibyo, uyo yubakira mu kirere, nta kintu na kimwe yatahuye, ntiyigeze atahura ibyo ari byo mu by'ukuri. ndiyumvira yuko mu ndaba mu buryo bwo kutizera mwiyumvira yuko nzanye ikintu gishasha, ariko ni ikintu cya kera cyane. byoba ari byiza iyo byobaye bisha kuri twebwe, ariko hano ku rupapuro rwa nyuma rw'ibyakozwe n'intumwa hariho ijambo ridashobora kwirengagiza kandi tudakwiye kwirengagiza. byakozwe n'intumwa 28, haravugwa hano ku murongo wa 23, ibyakozwe n'intumwa 28 umurongo wa 23, basezerana nawe umunsi, baza yari
mu nzu bamuhaye en plus grand nombre. ari benshi. Puis il leur présenta le royaume de Dieu, arabibasobanurira ashingira intahe iby'ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu abikuye mu byagezwe bya Mose no mu by'abavugishwa n'Imana, ahera mu gitondo ashitsa ku mugoroba. Paulo ntiyarondereye ngo shaka kuvuga ngo cyangwa ngo niyumvira, yigisha ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana byari byo byanditswe byera. Nicyo gituma dutegereza kumenya rimwe burundu yuko abo bantu b'Imana bari barongowe na Mwene w'Imana. Et la ruse de l'ennemi ubujyagere bwa Satani a véritablement été d'éloigner les hommes byabaye mu kuba yegeza kure abantu ijambo ry'Imana, nous pouvons l'appeler la loi. kandi dushobora kubyita ibyagezwe. Ndabasomera ijambo, kandi murabona yuko ntibijyanye no kuba ari ibyagezwe bya Mose, ariko ugasanga ijambo icagezwe, ibyagezwe rirakoresha. Abikorera wa mbere 14, sidabizi ngene tuza gushikamwo, ariko mu byakozwe 1:14 umurongo wa 20 ngo bene data ntimube abana mu bwenge, ariko mube ibitazi mu bibi, ariko mu bwenge mube abagabo. Umurongo wa 21 mu byagezwe handitswe ngo nzovuganira n'ubu bwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi no mu kanwa k'abanyamahanga, ariko naho nzovuga ntyo ntibazonyumvira, niko Uhoraho agize. Mbega murazi aho imvugo ivugirwa ntibiri mu kuvayo canke mu Balewi, ariko biri mu muhanuzi Yesaya 28. Mu by'ukuri ni byiza yuko dutahura burundu rimwe risa burundu, tugatahura yuko ibintu byose byigishijwe mu isezerano rishasha byashingiwe ku rufatiro rushikamye nk'igitandara, arirwo rufatiro rw'isezerano rya kera. Mbere no mu cete cy'Abaheburayo Paulo arandika, niko tubyibaza, yaranditse, twaza ko ari we yoba yanditse icete cy'Abaheburayo, aravuga hano mu gice 8, Hébreux chapitre 8, Abaheburayo 8 haravugwa, duhere hano ku murongo w'10. Abaheburayo 8 umurongo w'10. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Kukwiri ariryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni jewe Uhoraho mbivuze. Nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo no ku mitima yabo, kandi niho nzobyandika, nanje nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Imana yashaka kwandika iki mu mitima yacu? Mbega ibisobanuro runaka by'umugani, ibisobanuro runaka bizanye n'umuntu? Oya, yashaka kwandika mu mitima yacu ibyagezwe byiwe, amabwirizwa yiwe, akarimbi yashingiye abantu kugira ngo dushobore kubaho ubuzima bwacu hano ku isi tubanyeho n'Imana mu rubibe ubwo Imana yadushingiye, ngo nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo, nzoshira ibyagezwe mu bwenge bwabo, nzobyandika no ku mitima yabo. Nibyo Kristo kwari gusohoza kw'ibyagezwe, yari
uwa mbere wo kuzuza ivyo ibyagezwe byose byasabye atakintu kimwe acumuyeko. Yari we wa mbere wenyine yashobora kwikora ibicumuro byacu, kuko we nta na kimwe yari afise. Ko rero niko inzira twayiciriwe kugira ngo biciye ku buntu bwiwe amajambo y'Imana ashobore nayo gusohoza biciye kuri twebwe. Ariko uyu munsi ni isaha y'amasengesho, ariko umunsi umwe bizoba bikwiye yuko tubivugwa mu buryo bwagutse bwumvikana cyane, kuko abantu ntibigera batahura yuko bamaze gukugwa ku ijambo ry'Imana, kandi ibyo ntibikwiye kumera nk'uko. Dutegerezwa kuba dushikamye, dushinze mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ntiritangurana na Matayo igice cya mbere, oya, ritangurana n'itanguriro igice cya mbere umurongo wa mbere, rigahezanya n'umurongo wa nyuma wo mu byahishuriwe Yohana 22. Ibyo byose ni ijambo ry'Imana, izina rya kera n'izina rishasha, byose bishyizwe hamwe, byose bigashigwa neza ku rufatiro rumwe. Hano amasezerano, hariya gusohoza, hano ibyagezwe, ahandi ubuntu byo kwihuza n'ibyagezwe kugira ngo dusoze ibyo Imana yasezeranije kandi n'ibyo isaba. Harahiriwe abo inzira zabo zigororotse bakagendera mu byagezwe by'Umwami. Zaburi 119 umurongo wa mbere. Turavye neza ico kibazo, haba Dawidi canke abandi bose babanditse Zaburi, aho rero turabona icipfuzo bavugana ivyipfuzo byabo ngire basha guhimbara Imana. Hanyuma kacandikwa no kwibandanya ku murongo wa kabiri, nyuma y'umurongo turi muri Zaburi 116, Zaburi 116 tushobora guhera ku murongo wa 16, Zaburi 119 mumbabarire umurongo wa 16, nzonezererwa ibyo washinze, sinzokwibagira ijambo ryawe. Umurongo wa 17, ugire neza umusavyi wawe kugira ngo mbeho, nanje nzokwitondera ijambo ryawe. Hanyuma haza iri ngo umurongo wa 18, wezesha amaso yanje, ugura amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe byawe. Iki nico cifuzo cacu kandi ryo sengesho ryacu, atari ngo ibyagezwe ngo utegerezwa. Iko siko bimeze, ariko ngo nzoshira ibyagezwe byanje mu mwemu zabo, ndabimurike mu mitima yabo. Mu izina rya kera byari byanditse ku bisate by'amabuye canke ku mizingo y'ibitabo, ariko mu izina rishasha umutima wawe n'umutima wanje bitegerezwa kuba ariko rufatiro ubwo ibyo bintu byose ibyo Imana yandikishije bishobora kuba byanditseyo. Ninde muri twebwe afise intege zo gusenga nk'uko ku murongo wa 18 wo duheje gusoma ngo wezesha ugura amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe byawe. Bakondwa, ubumenyi, kumenya icyaha biza bivuye ku cagezwe, kuko Baroma 3:20 nta bundi buryo bushoboka umuntu ntashobora kumenya icyaha icyo ari cyo kiretse abyemejwe na mwemu w'Imana, ubu afatiye ku byagezwe by'Imana. Amen. Kandi nk'uko dufise ibyagezwe bya hano ku isi, hano harimwo ukugabanirizwa k'umuvuduko, hanyuma ahandi hakaba ibyagezwe bitandukanye, byose biba bifise icyo bitubwira, kandi ubihonyanze agomba kwitega guhanwa, kuko icagezwe gishinzwe kugira ngo
bacubahe kandi bakigamburukire. Uko niko bimeze ku bijyanye n'ibintu by'Imana. Hanyuma ibyanditswe byera bikavuga ngo abahanuzi bose n'ibyagezwe byose ngo byegeranirizwa muri rino jambo ngo uzokunda umworaho Imana yawe n'umutima wawe wose, hanyuma ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Ibyo tubikoze, aho rero tuba dusohoje buri cyagezwe cyose, buri byagezwe byose, buri cyategetswe cyose, natwe ubwacu tutigeze twiha icyagezwe na kimwe ngo tugire icyo twishingira, kuko ubwo buba ari ubuntu kandi ni ubushobozi bw'Imana bukorera mu buzima bwacu, atari ko ngo utegerezwa, ariko ni igikorwa cy'Imana mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Niba dukunda Imana n'imitima yacu yose kandi tugakunda umugenzi wacu uko twikunda, aho niho hariho ugusoza ibyagezwe byose n'abahanuzi bose n'ibyavugishwa n'Imana byose, aho ibintu biba bimaze gukoreshwa. Imana itugire ubuntu ngo tuyikurikire, tuyikunde kuruta byose, kandi dukundane hagati muri twebwe, umwe wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda. Aho rero Imana izoshika intego yayo hamwe natwe, kandi izobona hano ku isi umukuku muto uzoshobora kwizera kandi uzoshishikara gushika ku iherezo, kandi ni uwushishikara gusa gushika ku iherezo niwe azokwambikwa igitsibo. Imana iduhe ubuntu kubw'isengesho. Murazi yuko ntidushobora gutanga uburyo bukoreshwa mu bijyanye n'amasengesho, ariko tubasaba iminsi yose ikintu kimwe. Muri kino kibanza basi habe itandukaniro hagati y'isengesho rya hano n'isengesho ryo mu byumba byacu, ariko mwe w'Imana atangiye gukora, hanyuma abandi bagakwegererwa n'umuriro w'Imana. Aho rero ntaho kugarukiraga ahari, ariko dukoreye Imana mu buryo bwa rusange. Reka tubikore mu buryo bw'incamake, mu gihe biba bibaye bigufi niho biba byiza, kandi niho benshi bashobora gusenga. Ku ruhande rwacu turetse tugahagarikwa canke tugacibwamwo n'isengesho ry'undi, aho rero dutegerezwa kugira ibyo natwe twatekerezwa kubona igihagararo ciza muri ibyo bintu, nk'uko biba bibereye gusengera hano by'ukuri mu buryo mu mucamake, ariko butumbereye neza ku bihuje n'ikintu Imana ije gushaka umutima wacu. Aho rero biba bigororotse, ariko umuntu asenze umwanya muremure nubwo atoba abizi ibyo, hanyuma twe tukaca duhagarika, aho rero aca haba ukuntu tuba twagowe imbere muri twebwe. Aho rero tuca tubura ubufatanye bwacu n'Imana, tugasanga tugiye atamugisha. Aho rero tugabe kuri abo bose basenga no kuri abo bose bagira umugabane mu isengesho, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe agora uyundi, kandi ntihagire umuntu n'umwe agira bamugora cyangwa ngo hagarikwe, ariko umuntu wese arondere ugufatanya kwe n'Imana. Kubera yuko rero dusengera hano mu majwi ari hejuru, abasengera amajwi ari hejuru nibasenge bongomeze kandi mu buryo bwumvikana, ku buryo bw'uko twese dusengana nabo, hanyuma dushobore kuvuga amen kuri ibyo. Ariko imbere ni ibyangombwa, si kuvuga ko twumviriza cyane ibyo umuntu ariko arasenga, ariko nuko imbere muri twebwe tuduza amajwi natwe tukarondera mu nyonga umwami. Icyangombwa ni uko Imana itwumviriza
écoute et ikumviriza kandi ikishura. Hahimbaza izina ryiwe ryera. Amen. Père Céleste, Data uri mu ijuru, le cœur profondément incliné, umutima wunamitse je te remercie pour yimbitse, ta parole, ndagushimira kubw'ijambo ryawe, pour tous tes prophètes kubwo abahanuzi que tu as eus, bawe abo wagize, par lesquels tu as parlé. biciye kuri abo wavuzemwo ugakoreramwo. Mon Dieu, Mana yanje, la parole était déjà au commencement ijambo ryariho ku ntango, iryo jambo nyene et à la fin rirahari ku iherezo kandi éternellement. rizobaho ibihe bidashira. Ce n'est pas avec beaucoup de paroles, Mwami, si hamwe n'amajambo menshi ariko hamwe n'imitima ishima nous venons devant niho ta face tuje imbere yawe pour te rendre grâce, kugira ngo tugushimire, pour te dire merci kugira ngo de ce tukubwire ngo que tu urakoze nous kubwo parles utuvugisha maintenant muno mwanya nk'uko tu as parlé avec tes disciples wavugishije autrefois. abigishwa bawe kiriya gihe Tu as kera, commencé par Moïse, watanguranye na Mose n'abahanuzi na za Zaburi, urababwira ne fallait-il pas mbega ntibyari bikwiriye yuko est écrit ça ibyanditswe byose kuri je bisoza. Mwami, ndagushimira yuko uvuga muri kino gihe, ukavuga muri burya buryo nyene ubwo wabikoramwo kiriya gihe kera. Amen. Ndagushimira yuko ufise abigishwa nyabo bombiriza ijambo ryawe ry'ukuri, abo umutima wakaka iyo Imana ibavugisha. Ugusengwa n'icubahiro bibe iby'izina ryawe ryera. Uhezagire bose na cyane cyane Mwene Data Ewald n'abandi bose bari mu muryango wiwe, ubahezagire Mwami, ubakomeze mu masaha no mu minsi yo kubabazwa, ukize abagwaye kandi uhagurutse ugarukane wishure nk'uko wari urejo uyu munsi kandi akakore kandi kuguma ibihe bidashira. Mwami, wavuze ninde atovyumviriza. Haleluya. Uguhimbazwa no gushimwa bivyawe mu bidashira no mu bidashira. Amen.